Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy yagendeye igihugu c'ubwongereza abonana n'umushikiranganje wa mbere Rishi Sunak. Ni urugendo rugira kabiri kuva Uburusiya buteye Ukraine agize hanze y'igihugu. Kaze rero mu makuru agenda avugwa hirya no hino na cane cane ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. N'umunsi igeze ku munsi w'amajana 350 ku ino tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Zelenskyy yagendeye igihugu c'ubwongereza abonana n'umushikiranganje wa mbere Rishi Sunak, ndetse ategekanya yuko muri ico gihugu c'ubwongereza azogendera n'ibibanza bitatu. Ikibanza ca mbere azogendera no kugendera ingabo ziwe aho ziriko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare muri kino gihugu c'ubwongereza, aho ziga kugwanisha ibifaru, kugwanira hasi ndetse no kugwanira mu mazi, nk'uko umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Rishi Sunak yabivuze. Ndetse Zelenskyy ategekanya kugendera umwami w'ubwongereza King Charles azomusanga i Buckingham Palace ni i Londres mu Bwongereza. Mu rugendo nyene arimwo Perezida Volodymyr Zelenskyy asanzwe ari perezida wa Ukraine ategekanya kugendera inama nshingamateka y'ubwongereza, aho ndetse yiteze no kuvuga ijambo. Igihugu c'ubwongereza ni igihugu kidasanzwe caguye mu ngabo abasirikare ba Ukraine ndetse na Ukraine muri rusangi, kuva ku mushikiranganje wa mbere Boris Johnson, ndetse akaba yagiye atanga ibigwanisho vyinshi. Aha twavuga nk'ibigwanisho vya Challenge 2 yatanze mu ntambara. Kandi muri Ukraine tugiye kugaruka ko umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Ubudagi kuri uyu wa kabiri nawe akaba ari Pistorius yagendeye igihugu ca Ukraine abonana n'umukuru w'igihugu, aho baganiriye ku kungene bubandanya bafatikanya na Ukraine mu kumufasha mu kubaha ibigwanisho. Bimwe mu bigwanisho rero yiteze gutanga ni ibigwanisho vy'ibifaru vyo mu bwoko bwa Leopard 1 canke Leopard ya mbere. Ibihugu vy'Ubudagi, ibihugu vya Denmark ndetse n'ibihugu vy'Ubuholandi vyiyemeje gutanga ibifaru bishika 100. Mu rugendo arimwo muri Afrika inyuma ya Senegal, Sergei Lavrov yagendeye igihugu ca Mali. Ni igihugu kidasanzwe mu burengero bwa Afrika, aho umukuru w'igihugu caho Assimi Goïta yabonanye na Sergei Lavrov asanzwe ari umushikiranganje w'Uburusiya ajejwe imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu. Ni umudipolomate rero ku rwego rwo hejuru, ndetse mu ijambo yashikirije umushikiranganje w'Uburusiya yemeje yuko uburengerazuba canke les occidentaux babandanya biyamirizwa hirya no hino kw'isi. Reka tubandanye n'andi makuru agenda avugwa cane cane muri ino ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, aho amakuru avugwa kuri uyu wa 8 z'ukwezi kwa kabiri igenekerezo rya umwaka wa 2023, Uburusiya bugabisha ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya ko nibabandanya batanga amakuru atariyo ku bijanye n'ibikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya muri Ukraine, atakibuza yuko iyi ambasade izokugagwa. Ayandi makuru ashikirizwa nuko kuva atorewe kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Ubudagi Boris Pistorius yagendeye Ukraine, ndetse uyu akaba ari we yashize mu ngiro ingingo yo guha Ukraine ubwoko bw'ibifaru bwa Leopard 2, Leopard ya kabiri. Gushika kuno munsi akaba yemeye gutanga Leopard 14 ubu zamaze gushikwa ku rugamba. Aho twavuga yuko n'ibindi bihugu vyatanze izo Leopard ya kabiri ni ibihugu vya Canada
ndetse igihugu cya Canada kuri uyu wa indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 igifaru vya Leopard vyamaze gushikanwa muri Ukraine ku mirongo y'urugamba. Ku yandi makuru mu ntambara ya Ukraine nuko mu gatondo kuyu wa gatatu igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 i Mariupol ni Kharkiv hatewe ibisasu vyinshi. I Mariupol nkuko mubizi ni agace gaherereye neza na neza mu bumanuko bwa Ukraine, kakaba karigaruriwe n'Uburusiya, ndetse na president wa Luhansk akaba yimamirije ivyo bitero. Ayandi makuru avugwa muri no ntambara nuko maire de la ville ya Paris avuga yuko niba koko Uburusiya buzoba bukiri mu ntambara na Ukraine mu mwaka wa 2024 aba atlete b'Uburusiya batazokwitabira namba inkino za Olympique nkuko wenyene bivuga. Aya niyo makuru twe tubafitiye hano ku rubuga rwacu rwa Ivyacu TV. Nizere ko mwashoboye gutahura vyinshi, ndetse reka ndabasabe mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, n'ayandi makuru muzoza murayaronka ku bwishi nkuko tubitanguye.